family ndabaramukije cyane amahoro y'Imana bane namwe aho muherereye hose nkuko bisanzwe muri kumwe na Fufu the Boss namana bateguriye ibiganiro bijanye n'ivyingo n'imiryango. Uyu munsi rero ngomba tuganireho cyane ku kintu kimwe abagabo badasobanukirwa ku bagore babo. Ntarabandanya reka ndakwibutsa ukanda subscribe, like, share na comment kuri channel Daniel Mugisha kugira uko tuzokwama dushiraho ibiganiro byacu muzuze murabikurikirana atakigoranye. Twongera dushimira abakunzi badukoreye subscribe, like, share, reka tubibashimire bivuye hehe ku mutima kuko bitwereka ko mudukunda kandi mukunda ibiganiro twabashikirije. Nawe utarakora subscribe turabigusaba kubidukorera hama uzoba ukoze cyangwa uzoba ugize neza. Uyu munsi rero ngomba guhagarara ku kintu kimwe rudende akenshi abagabo badasobanukirwa ku bagore babo. Bashobora kuba bagifata minenego mugabo abadamu benshi yuri kurakora ico kintu uri umuntu w'umugabo badaheza ngo bagire baryoherwe. Turabizi neza ko umukobwa akiri iwabo aba ari munsi y'amategeko y'ababyeyi, ivyo turavyemeranya. Mu gihe umukobwa akiri wabo ababyeyi nibo baba bamufise ku ruhara runini kuko swata abakiri umunyeshuri, abakeneye kwiga, abakeneye gufungurirwa, akeneye impuzu, ivyo byose iba ari dépense y'ababyeyi. Ivyo byose n'ababyeyi babikora. Rero gutyo umukobwa ngaho nta jambo agira iwabo kubera iki aba ari munsi y'amategeko y'ababyeyi biwe, sivyo none. Ariko rero aho bitandukaniye niyo umukobwa amaze kuja kurongorwa naha nivyo rero ngomba kudugira ko mvuge. Nukuvuga ko iyo umukobwa agiye kurongorwa abavuye muri ya mategeko y'ababyeyi nukuvuga ko muri uyo mwanya abagiye mu buzima bwo kwigenga, abagiye mu buzima bwo kwitegeka, abagiye mu buzima bwo gukora ikintu yumva ashaka mu buzima bwiwe. Kijya gihe ari kumwe n'ababyeyi hari byinshi atakoraga kubera afise abamugaba. Byashobora gutuma agira yemeranya n'amategeko y'ababyeyi kubera iki nta n'ikindi kintu ashobora gukora kubera ko abafise ababyeyi bamuganza kandi bamugaba. Ariko noneho iyo amaze kuva mu rugo rwiwe agasohoka akaja kurongorwa hajya ababona ko agiye bya bindi byamubohaga byose bigiye kurangira. Za nzozi ziwe yashakaga gukora zose niho abagiye kuzikora. No kuvuga ko bya bintu byose byamufatafata biba bihagaze. Okay, rero iki kintu abagabo benshi ntabwo baza bagisobanukirwa. No kuvuga ko hari abagabo bamwe usanga iyo hageze ko barongora umukenyeza amaze gushika mu rugo, no kuvuga ko uno mugabo aca yifuza gusubirira ababyeyi, ugasanga ya mategeko umukobwa yahabwa iwabo no mu rugo rwiwe niko bigiye kumera. Okay, sindi ngaho kuvuga yuko iyo umukenyezi ari mu rugo adashobora kumvira umugabo. Nibyo kumvira umugabo hari urundi ruhara agira umwidegemvyo mu rugo rwiwe, ategezwa kugira umwidegemvyo. Hari abagabo benshi usanga iyo barongoye abadamu ntibashaka kubaha umwidegemvyo, ntibashaka urumva no kumwugara. Yavuye iwabo ahunze kugagwa n'ababyeyi, noneho ageze mu rugo rwiwe kandi asubiye kugagwa. Twama twabibonye akenshi ugasanga umukobwa avuye iwabo afise inzozi, afise ibyagamije kuzakora mu buzima bwiwe. Mugabo yamara gushika mu rugo rwiwe, kandi mu rugo niho hantu honyene ashobora gukoreraho ivyo bintu byose. Okay, mugabo yamaze gushika mu rugo ugasanga siko bimeze, ugasanga hari ibintu byinshi bigiye birahinduka. Za nzozi yaronderaga ko azokora mu gihe azoba yagiye gushinga urwiwe zirahagaze bitewe nuko uwo bubakanye batavyumva kumwe. Umugabo aramwugara, ya mategeko y'ababyeyi yose umugabo ugasanga ariko arayamuremeka, ugasanga nta nubwo yigeze aruhuka mu buzima bwiwe. Yavuye iwabo azi yuko agiye rero kubaho mu mwidegemvyo, mugabo niyo yagiye ugasanga noneho birugaye kurusha. Hariho abagabo kenshi usanga badaha umwidegemvyo abagore. Umwidegemvyo ndi kuvuga ngaha n'umwaye ntabwo gufata neza umudamu ari ukumusumira, ari kumwambika, hari
ari gukora za shingano zose wakagombye gukora nk'umuntu w'umugabo mu rugo ngo niko rero gukorera umugore neza. No, umudamu akeneye umwidegembyo mu buryo iyo agombye gukora ikintu akubwiye ati sheri numva ngomba gukora iki kintu, uri capable kumwumviriza, hanyuma yaba ngombwa ukakimwemerera akagikora. Ngomba gutanga uburorero bwinshi. Hariho umukenyezi ashobora kuja mu rugo yavuye iwabo ari umumama azi kurondera ubuzima, kubera ubuho ubuzima bwaranagoranye. Umukobwa avuye iwabo amaze kumenya kurondera ubuzima, ugasanga ko swati yari umukomersa, swati yari afite akazi, yarize yaronka akazi, agiye gushika mu rugo rero ihinduka rigahaba mu rugo, ugasanga umugabo kakazi akamutesheje tisinkene kuzokora, agahagarika pe, tisinkene kuzokora, nije nakurongoye siwe wandongoye. Iryo jambo rirakunda kuvugwa. Hanyuma kubera ari je nakurongoye, nta kazi nakamwe jewe nifuza kunkorera mu rugo, ni wicare ndagusumire ujye umbyarire esetu, nta kindi ngomba kunkorera. Okay, ugasanga nakakazi mugore yakora aramuhagarikishije sinkene gukora ako kazi cyane. Ugasanga uyo mugore yahora ari umukomersa, yadandaza ibintu runaka, aramubujije no kuja mu isoko kugira ngo atangure kuza ararondera ubuzima bwiwe. Ukacusanga ibyo byose arabyuga, yari umuntu w'umugabo. Kandi wanashaka uyo mugabo nubwo abyuga, si ukuvuga ngo afite ubuzima bushemeye, si ukuvuga ngo afite ubuzima bw'akarorero mu buryo buri kimwe cyose umukenyezi ashaka ashobora kukimusaba. No, wasanga n'ubuzima ni bwa bundi nyene bwo kuyengayenga, ariko ukacusanga aramwugariye ukuntu ntakene ko umugore wa buja. Ibyo ntabwo ari byiza. Nushaka uba ufite amafaranga uri umuntu w'umugabo angana gute, sibyo? Gufashanya birakenewe mu buzima. Umudamu uramureka nawe akagenda agahangayika, hanyuma mukaza mugahuriza hamwe ubuzima bukabandanya. Ariko iyo rero umwugaye uba uri kuramwicira za nzozi ziwe, kuko n'umukenyezi n'umuntu nawe akeneye kugira inzozi ashiseko. Ntabwo birasobanura yuko inzozi z'umuntu zishobora gushika ku muntu w'umugabo wenyine. No, hari abakenyezi benshi usanga ari abasuperwoman bashize mu nzozi, bubasa amazu, baguze ibintu bikomakomeye, ubuzima bwabo bumeze neza, kandi bakoresheje ubwenge bafise Imana yabahaye. Rero iyo umugore aje rero mu rugo afite ubwo bwenge, ugasanga za nzozi ziwe urazishe pe. Aho rero muri iyo nzira bimutera umugore kubabara cyane, bikamutera umugore kutakumvira, bikamutera wakumbura urashobora kubikora wibaza ati umugore ntiyakora arashobora kungana. Hari abagabo benshi bakoresha iyo mvugo, ati nta mugore adandaza, nta mugore arondera amafaranga. Iyo umaze kuba uri umudamu urondera amafaranga, nta jambo zo bafise mu rugo. No, siko bimeze. Biterwa nuko mubanye mu rugo, biravana, kuko izi ngo tubona zubakika uburyo bwinshi. Okay, sinibaza ko umudamu wawe umwubaha ukamwubahiriza nawe yoheza akakugaya ngo nuko arondera amafaranga, ngo nuko ariko ararondera inzozi ziwe. Muvyumva kumwe, mushira hamwe, ibyo ukora bibona nawe we ibyo ukora akabibona, ukabibona, hanyuma ukacumbwira yuko yohava kugaya. No, hari abagabo rero bica inzozi z'abagore babo. Iyo rero umugore umufashe gutyo, umugore ukamubuza amahoro, iki ni ikintu kimwe kibabaza abadamu benshi. Umudamu akeneye umwidegembyo, umudamu akeneye ijambo mu rugo, akeneye nawe kugira icyo avuze nawe umwumvire nk'umugabo. Ntibirasobanura ko wowe uri umugabo ni wowe kwamana ijambo wenyine. No, n'umudamu arafite icyo yokunganira mu buzima. Hari abagabo benshi usanga bagaya abagore babo, ntacyo ufite wovuga wowe, ntacyo ndagukeneye ko, nta nicyo woterera. No, abaje kuba umufasha wawe, kubera iki bavyita ko ari umufasha wawe? Nuko hari ibishobora kukugora nawe akagirane akadepana bimwe bimwe byakugoye. Urashobora kubura fashion nawe agasuma, mugafungura, ubuzima bukabandanya, kandi ntagire nubacisha mwijisho. Ariko none umaze kugara inzozi ziwe bica bingana. Bagabo beza mukurikirane no video, reka kwica inzozi z'abakenyezi banyu. Abakenyezi barashoboye. Umukenyezi arashobora gukora ikintu n'umugabo adashobora gukora. Okay,
rero nta mpamvu nimwe yo kwica inzozi ziwe. Iyo umukobwa avuye iwabo akaza mu rugo rwiwe nuko abaje kubaho ubuzima bwo kwidegembya. Ntacyo mubabanira abagore ngo ntimushoboye, no, mureke nawe ashike kuco yumva ashaka gushikako, mureke nawe arondere za nzozi ziwe, mureke nawe bitume bimunanira ku ruhande rwiwe mugabo yagerageje. Hari abagabo benshi badashaka ko abagore bagira icyo bavuze mu rugo. Iyo uzibiranije madame wawe kugira icyo avuze mu rugo, aca bibona neza ko mugaya, aca bibona neza ko atajamba afise. Kubera iki udakenera yuko madame nawe agira ijambo mu rugo? Ntabwo ari byiza bashinganaye mu nkurikirane. Umugore ava iwabo kubera ko abakeneye nawe kuba afise umwidegembyo mu rugo rwiwe, icyo gusaba ukamwumvira, namba kitagenda neza ugatuma umwunganira mu ciyumviro, ukamubwira ati madame buriya nubwo washase gukora iki niki kimeze uko, ukamujyana gahoro kandi arakumva, ukanamuha imitwe ati dutuma tubikora ukuntu mugabo ukamuha umwidegembyo mu buzima, akumva ko nawe ari umuntu, akumva ko nawe yogira icyo akoze mu rugo, akumva ko nawe afise icyo yofasha mu rugo, akumva ko nawe afise ijambo. Hari abagabo batsa abadamu babo ijambo, umugore atakina afise avuga, kandi ugasanga umugabo yamwatsa ijambo umugore no mu bana n'umwana akamenya ati mama nta jambo afise avuga imbere ya papa. Ibyo ni biki? Mama nta jambo afise imbere ya papa ni wavuga ijyanye. Of course urafise ijambo, uri umugabo, uri umushinga ntawe, uri umutware w'urugo, mugabo sometimes umenya ko n'uyo muntu muri kumwe ari umuntu nawe akeneye kugira icyo aterereye mu buzima. Muri iyi myaka turimo ntabwo ari ya myaka ya kera wasanga umugabo wenyene ari wafise ijambo, no, muri iyi myaka ni ugufashanya mu bitekerezo. Kera ntarabaho niyo twumva bavuga yuko umugore nta jambo yari afite, icyo umugabo yashaka nicyo caba, umugabo yarashobora kugura parcelle, umugore ntanabimenye, umugabo akaza gusa mu rugo akamubwira ati madame twimuke. Urumva umugore cyari nk'igiseke, umugabo yaramutwariye agombye hose, ntagire icyo umugore abideklarara mu mugabo. Gusa uko bimeze, ibintu byarahindutse. Ubu umugore nawe arafite ijambo mu rugo rwiwe, afise kunganira, afise kurabi kitagenda neza akagira icyo akivuze ko. Iyo rero mubanye n'umugore wawe umuha umwidegembyo ku buri kintu cyose, aragukunda, arakwishimira, akavuga ati nta wundi mugabo azoza kunduti. Mugabo iyo umubanira ukanka kwagira arondera ubuzima nawe agashika ku nzozi ziwe, urukundo ruragabanuka pe. Cyari ikintu kimwe nariko ndababwira abashinganaye beza, mudasobanukirwa ku badamu, kandi abadamu benshi icyo kintu turanagikunda cyane. Rero nimwareka abadamu bakagira umwidegembyo, ukamenya ko umudamu akwiye nawe kurondera ubuzima, kushika ku nzozi ziwe, ibintu biraheza bikagenda neza. Ahakuru n'umwumvikano. Murakoze cyane ababandanya badukurikirana, Imana ibahezagire cyane. Naho ubutaha, bye bye.